Ku Murundi ataramenya ko twese turi mu mbonakazoza y'igihugu ngo yarasizwe n'amajambere. Ivyo vyashikirijwe na Samuel Ndayiragije arongoye abarundi barangurira imirimo mu mahanga, aho bari baramutse bagendera ibitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 31 mu Kakaro umwaka wa 2025. Samuel Ndayiragije akaba yamenyesheje ko bagize ubwo rugendo kugira birabire mugenzi wabo aho agejeje ibikorwa vy'iterambere mu gihugu mu gufasha mu vy'amagara y'abantu. Uno munsi twaje ngaha kuri Tanganyika Hospital kugira ngo twirabire igikorwa c'iteka cakozwe n'umurundi asanzwe mu mahanga Dr. Abayo, aho cyane bino bitaro ari bitaro vyiza cyane, mbere bikaba bimwe mu bitaro vya mbere bizubwa mbere mu kino gihugu, aho ubona neza yuko ibikoresho bibigize inyubakwa eka mbere n'abaganga babigize ubuhinga bukoreshwa ari biriko biraja ku buhinga bwa none. Twaje rero twiboneye neza yuko Dr. Abayo ivyo bahora bavuga twabonye ko ari ukuri ko bino bitaro ku vy'ukuri biri ku rundi rwego. Twabonye ibikoresho bakoresha, twabonye ko ari ibikoresho ngirakamaro. Ikindi naco twize twari mu rugendo shure kugira ngo turabe tuti mbega abarundi b'amahanga bariko babikora gute. Twabonye rero neza yuko bino bitaro biza mu bitaro vy'icitegererezo muri kino gihugu c'u Burundi. Turavye aho turiko turaca turabona neza yuko bino bitaro rero bidufasha nk'aba diaspora kwerekana neza yuko abarundi b'amahanga bariko baratera mu iterambere ry'igihugu. Uravye ibikoresho biri ngaha n'umutaho uri ngaha ni birarenze ukwemera, ariko uravye ko wabikoze yashizemo ishaka kandi bigakunda, nico kintu ca mbere dushima. Mu majambo make twari mu rugendo shuri kandi twakwicika. Agasaba abarundi baba mu mahanga nabo gushira imitahe mu gihugu barabiye ku karorero kuwashinze ivyo bitaro Tanganyika Hospital. Nibaza ko umurundi ataramenya ko turi mu mbona kazoza yarasizwe n'amajambere. Ubu nta citwazo kikihari ko twese duhamagara guteza imbere igihugu. Hanyuma twese tworabira akarorero kuri Dr. Abayo ingene we yabikoze. Yavuze ati umutayo ndawushira mu bindi bihugu mba nunguka kurushwa n'uko no munsi. Mugara yavuze ati kubera gukunda igihugu, kubera ngomba kugiteza imbere, ndagiye shiremwe umutahe ubuhinga n'ubumenyi nzana inshuti n'abagenzi kore mu gihugu canje. Nta kindi nsaba abarundi bose mu mahanga atari uko abo twari kumwe muri no rugendo bahakwicirwa bose batangwe kubivuga ko bagiye kugerageza kumwegera kugira ngo abereke ingene bo bikora, na cyane abagomba gushira umutahe mu bijanye n'amagara y'abantu kugira ngo bashobore kuraba ingene bokora nkawe. Kuko ku vy'ukuri bino bitaro urabona neza yuko ari bitaro vy'akarere, si vy'abarundi gusa, urabona ko n'abanyamahanga isinzi bari ngaha bahivuriza bavuye mu hinga itandukanye. Eka mbere n'aba diaspora aho ravuga bati ngiye mu Burundi nta bitaro bishobora kumfasha ngo bimvure ngize ikibazo. Babonye neza yuko ibipimo vya kansera vyose bikorerwa ngaha, amashini akomakomeye yose ari hano. Nta murundi yovuga ngo ndafise ubwoba. Umaze kubona ibitabo bise MRI ni ikintu gikomeye cyane kandi kinazimvye, ucubona neza yuko ari bitaro biri ku rundi rwego. Nta murundi rero yaba uri ngaha canke hanze, bamwe bahora bagomba kwivuza hanze, hano birashoboka. Nakaroro keza rero kuri Dr. Abayo, aho duhamagara abarundi bose kumwigana kugira ngo bagere ikirenge mu ciwe, bafise imigambi nkiyi bamwegere aberekeze kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Muri urwo rugendo abo barundi bakaba baratemberejwe mu bisata bitandukanye biri kuri ivyo bitaro. Muganga Jean Pascal Abayo aserukira ivyo bitaro Tanganyika Hospital ari nawe yabitanguje, akaba asanzwe arangurira imirimo mu mahanga, yamenyesheje ko ivyo bitaro yaje kugira barinde abarundi bahora baja kwivuriza mu bindi bihugu bivurize mu Burundi nyene batagiye mu mahanga. Ibitaro Tanganyika vyaje kugira ngo bifashe abarundi n'Uburundi kwirinda ko turinda kuja hanze kugira ngo turonke ingene tuvuza abantu bacu. Ibitaro Tanganyika vyaje kugira ngo bishimangire ukwikukira ko Burundi. Mu kwikukira si muri politike gusa, mu kwikukira ni mu bisata byinshi. Natwe mu gisata c'ubuganga twashatse yuko Uburundi buronke ntayo yo kwikukira mu gisata c'ubuganga. Cyane rero tukanafasha nogira ngo ahubwo aho kurungika abagwayi hanze, abo hanze aribo baza gufashirizwa mu gihugu c'u Burundi. Niyo numbero hanini
twayatumye twugurura ibi bitaro. Nayo zimwe mu ntambamyi bahura nazo Abayo avuga ko babura aho bagurira ivyo bitaro, agasaba ko boronswa aho bokwagukirwa kuko bifuza gukora vyinshi by'ubuhinga mu kuvura abantu. Cyane cyane nta miduhura nyinshi nuko murabona ko dufise ibitaro mugabo murabona haraga. Murabona turasa imigambi yo kwagura, dushireho ibisata byo kubaga imitima, ibisata byo kubaga abantu tutabuguruye mu vyerekanye n'imiringoti y'amaraso, dushire ibisata by'ico bita radiotherapy, imishwarara yo guturira cancer atana hamwe iri mu gihugu cy'u Burundi, mugabo turagiwe. Iyo n'intambamyi dufise uno munsi, kandi twa dufise ishaka ryo kubandanya dutera imbere. Rero dusaba gukorana n'aba na bariya, mugabo gasanga ntibikunze. Mugabo rero ivyo ntibishobora guca intege umuntu, n'ibintu bisanzwe. Imugiye twashaka kugura ibitaro twarahuye n'intambamyi, mugabo vyarakunze kubera vyanse ku mukuru umwe murabaza uwundi ukutura uri hejuru, hanyuma bigakunda. Kandi kira noneho no munsi yabajewe canke abandi barundi bari hanze bagomba guteza imbere Burundi, dufise nyine ishobora Evariste Ndayishimiye yumva umugambi. Abandi bakwankiye uramwitura akakwakira, akakumviriza, akagutunganiriza, maze ya migambi y'iterambere, ya migambi y'imbonoka zoza ukayikora Uburundi n'abarundi tugatera imbere. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu ico twobasaba hanini kubandanya badushira mu ntunganyo zabo, bakamenya yuko Tanganyika Hospital naho turi abigenga turiko dukora ivy'imbonoka zoza, turiko dukora twisunze politike y'igihugu. Prive ntiri ngaha kugira ngo je mu mahiganwa na leta, turi ngaha kugira ngo dukore cyane cyane ivyo leta idakora. Murabona ko twashize ingufu nyinshi mu ngwara z'akaranda, sinzi z'akaranda, icyo bita maladie chronique, ingwara zidakira vyihuse. Leta no munsi igishira ingufu nyinshi mu kurandurana n'imizi ingwara z'imigera, ingwara ziterwa n'ubucafu n'ibindi. Rero natwe twaje tuja mu bindi bisata kugira ngo tuze duhurize hagati, bo bazoheze ivya mbere natwe ibindi dusa n'ubihejeje, hanyuma dushira ingufu hamwe yamuruka zoza tuyishike. Kindi twobasaba nuko dukeneye gukorana nabo canke gukorana nko kugura ibisata bindi haba mu bindi bisagara canke handi, boza batworohereza bikanyaruka gose kugira ngo tworoherwe, twumve yuko dushigikiwe nk'uko basanzwe bariko baridufasha barushirizeho. Hama kuvyerekanye n'intwaro zacu, ico twobasaba hanini nukubandanya nabo badushikira aho handi hose, babumvisha yuko bodufasha kugira ngo tworoherwe, na cyane cyane badufashe no kuronka aho two kwagukirwa kugira ngo imigambi y'iterambere dufise yawo w'ibitaro yaba n'indi migambi iri impande y'ibitaro badufashe, maze 2040 tuyitange, 2060 tuyishikire. Nkuko muganga Steven Sengiyumva, umuyobozi mukuru wa Tanganyika Hospital, yabishikirije, yamenyesheje ko ivyo bitaro vyatanguye mu mwaka wa 2021 bifise ibitanda 30, abaforoma 40 n'abaganga aribo bamedese 5, ariko ubu bakaba bageze ngo ku bitanda birenga 200, abakozi batandukanye bagera ku 500, abaganga b'aba specialiste bagera kuri 40 n'abaganga bagera ku 18 b'aba generaliste. Bamenyesha ko abarundi bari baje muri urwo rugendo shure bamaze kumva ko ibitaro bivura bose kandi hari abantu ba mikoro make bamaze kuvugwa, maze ibitaro bikaba biheraniwe nabo amahera arenga imiliyoni 240 y'amarundi, baciye batoza ishikanwa rya baba 1,400,000 n'amafaranga 900 baterereye ikibiriraho. Radio Televiziyo